Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kuba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo politike, agateka kazi na muntu, ubutungane, umutekano n'ibindi vyinshi babitandukanye. Ndabaye kaze rero mwe mudukurikirana muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye cyane kubera ko mwama mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ihiganwa rero ry'ukuba icegera c'umukuru w'igihugu hakaboneka uwusubirira Prosper Bazombanza rirabandanya. Amatora y'abakuru b'imitumba ntiyashoboye guca runo rubanza. Nkuko twabigarutse ko twababwiye ko bamwe mu bapiganirwa iki kibanza harimwo Colonel Leonidas Bandenzamaso uyahora atwara intara ya Bururi, hakazamwa Apotre Isidore Mbayahaga uzwi cyane mu vy'amashengero ndetse no muri politike, hakazamwa kandi na Pastor Dieudonné Nahimana nawe ivyiwe bitari vyatomoka. Ugomba kuzosubirira rero Prosper Bazombanza gushika muri kano kanya ntiyari yamenyekana nkuko amakuru adushikira abivuga. Agacerere karacari kose mu ndongozi, nubwo bamwe bavuga yuko bitamenyerewe kandi kubona abantu bafise amateka hambaye, bafise amabanga hambaye nko kurongora amashiramwe ya leta ndetse n'andi yikorera bapiganirwa ibibanza vyo kuba abatwara imitumba. Amatora y'abakuru b'imitumba rero ntiyashoboye guca runo rubanza. Colonel Leonidas Bandenzamaso yaratoye kurongora umutumba wa Nyamiyaga muri komine Bururi. Abaho bakavuga ko ari umuntu basanzwe bakunda cyane, aba yatwaye kandi akiri mu ntara ya Bururi baracamwikugura ko baheruka kera kuronka buramatara aciye bugufi abitwaretse kandi atarenganya. Ubu yatsindiye gutwara umutumba. Ese koko azowutwara? Ubugira kabiri muri rihiganwa ni Isidore Mbayahaga yabaye wa kabiri ku mutumba wa Gihinga yari kahiganirwa ko ikibanza cyo kuba umukuru w'umutumba cyaramucitse, ariko arimwo mu batoye kuko buri mutumba utora batanu. Ubu ari mu bazohora babazwa ibibazo by'umutumba wa Gihinga. Muti rero azobikora ryari? Kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu mu mategeko yategerezwa kuba ari ku cicaro gikuru ca Onatur asanzwe abereye umuyobozi mukuru. Ku munsi w'Imana abari Bujumbura kuvuga ubutumwa mw'ishengero abereye Apotre Pastor Dieudonné Nahimana nawe ivyo ntibiratomoka neza ko ari mu batowe muri quartier Ngabwe. Ico bamaze kutubwira nuko atari we yatoye kurongora quartier, ariko ntituramenya ko atarimwo muri batanu. Amakuru ahari akemeza ko bose uko ari batatu bafise uwabatumye kwitoza kurongora imitumba. Ntibabikoze kubera inyota yo kurongora imitumba koko, ngahubwo biteze ko President Ndayishimiye abagena ngo basubirire Prosper Bazombanza mu kibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu. Gushika muri kano kanya nkuko amakuru adushikira abivuga biragoye gose kumenya ufise amahirwe menshi muri bo. Colonel Bandenzamaso niyo matora ya mbere ya politike yitavye, azwi nk'umugenzi wa President Ndayishimiye. Hari n'abanywanyi ba CNDD-FDD vyahora bishavuza kirongo y'intara ya Bururi, mu gihe bashaka kumukura basanga ataha bari bugere kubera umukuru w'igihugu yagumye ashigikiye umugenzi wiwe. Bamwe bati ese yo bari we Ndayishimiye agiye kwegereza. Ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga nawe akabazwi nk'umunyepolitike atagira amaragamo. Ni kenshi yakoreshejwe mu kuneka abategetsi b'abaprona canke mu kubasambura. Mu kiringo ca gatatu c'umisi Petero Nkurunziza niho yamamaye cyane mu gukoresha ijambo ry'Imana akarivugisha ivyo umukuru w'igihugu ashaka kumva. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 yari yonkoye ku mugambwe Upona ahitamwo gushigikira umukandida wa CNDD-FDD Varisito Ndayishimiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ndayishimiye nawe agize ku butegetsi Mbayahaga yagiye ku ruhande rwiwe anamufasha kuneka CNDD-FDD bita ko bari mwirage rya Nkurunziza. Benshi barebuka ingene Mbayahaga yaratonye mu birori vyo kwinjira ingoro ya General Bunyoni muri Nkenga Busoro. Atakwezi kwaciye kandi niwe nyene yagarutse kwigisha ubutumwa bugereranya Bunyoni n'ikinyoni c'Tanzania ngo catovye isoko acita igifyoti.
muri ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yaratanze ubutumwa bwatahuwe nk'ubwo kumenyesha ko igihe ca Gervais Ndirakobuca kirangiye mu vyo kurongora leta. Inyuma naho yatumwe gutuka abategetsi b'u Rwanda akaboneka nk'ubujejwe gushikiriza ibitutsi vya President Ndayishimiye. Bamwe bati ese bari wagiye guhabwa intebe y'icegera ca Ndayishimiye. Pastori Dieudonné Nahimana nawe reka tumugarukeko. Uyu nawe yarakeswe kenshi ko ari mu BCNDD FDD yipfuza guha ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu. Kera yafatwa nk'umwe mu mvuga kuri. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 hariho ibibazo adashobora kuvuga ko. Ntuzomwumva avuga abarenganywa, abanyuruzwa, abapfungiwe ubusa, abahanwa. Mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 Dieudonné Nahimana yaronse ubusa n'ibice 43% mu matora y'abashinga amateka y'uyu mwaka, naho yaronse 0 n'ibice 27. Namajwi yerekana ko abamufitiye icizere bashobora kuba ari bake cyane nimba atibwa amajwi we ntigera avuga ko yibwe canke ko amatora yabayemwe ubusuma. Naho hari uwamusavye kwitoza kurongora quartier haravugwa nabo baragerageje kumubuza. Bamwe bati ese yo bari we agiye kwizegwa na President Ndayishimiye agasubirira Prosper Bazombanza. Hagati y'uwatsinze amatora ku mutumba wiwe uwayatsinze mugabo yabaye mu batowe nuboneka ko yizewe n'abakeninde Ndayishimiye agiye guhitamwo. Iminsi iri imbere ngo nizotanga inyishu ngice bikoze uzojaho wese nta kinini azobaje guhindura ku kicegera cy'umukuru w'igihugu nta na kimwe kijejwe mu Burundi kuva ibwizwa shingiro rihinduwe mu mwaka w'ibihumbi 2018. Mugabo ngintwaro ya CNDD FDD razi gukina abantu. Ngibaze gufata abagabo batatu ngo genda mwitoze ku mutumba umwe wese ukamwizeza ko ashobora kubicegera cy'umukuru w'igihugu akagenda atazi ko hari uwundi wabwiye ivyo nyene. Ngo nkuko kandi bashobora gutangara bose muri bo hakagenwa uwundi atari muri bo nkuko amakuru abishikiriza. Bamwe bakavuga ko n'ubundi vya politike vyo ubwavyo bitamenyegwa. Mu yandi makuru kandi reka tuyabandanize ku bindi biriko biravugwa cyane cyane mu bagenywe n'umukuru w'igihugu n'ubundi mu bibanza byinshi bigiye bitandukanye, aho benshi bavuga ko bakeneye kumenya byinshi ku buzima bw'umushikiranganje w'ubutungane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Menya ubuzima bw'umushikiranganje Ritemoni Katihabwa ajejwe ubutungane n'agateka ka muntu mu gihugu. Akarenganyo n'ubuzima butoroshe yaciyemwo kuva kiri umwana ntivyamubujije kugumana icizere. Kimwe mu menyesha makuru vyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi caramwegereye uyu mushikiranganje mushasha bamusaye intahe y'ubuzima bwiwe. Ese yaciye he ashika ahageze? Ni intahe ndende kandi rimwe inyigisho nyinshi cyane. Yagize ati nitwa Artemone Katihabwa ndi umushikiranganje w'ubutungane agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira. Navutse igenekerezo ya 19 Munyonyo mu mwaka w'igihumbi 1984 ku musozi wa Buhinyuza zone Mariza ya komine Burambi mu ntara ya Bururi, uno munsi ni komine Rumonge mu ntara ya Burunga. Ku myaka 2 y'amavuko yanje igihe mama yarafise inda yunkurikira ntivyakunze kabandanya abana na data cankurira mu buzima butoroshe. Bantanguje ishuri ataragera ku myaka 4 n'igice gusa. Data yakora umwuga wo kubaza ubwato baganamwo murantunge. Data yakora umwuga wo kubaza ubwato baganamwo ugwagwa canke bacumbamwo uburobe. Umunsi umwe tugenda tujanye mu ishamba ngera ahantu ndaruha nja mu gatutu ndaryama. Sinziriye hazi ikiyoka kinini cizingira imbere yanje. Data yaratabaje abantu baramufasha kuyikoma kugira igende basanga ntiyandiye. Munyuma umwigisha umwe yigisha mu wa mbere ku ishure rito rya Kiri yabwiye data ko ngo azohora nsiga ku ishure agiye mu ishamba kubaza ubwato. Aravyemera. Niyicarira hasi. Muga rero nkaza ndakurikirana ivyo biga nanje nkaza ndandika hasi mu gihe abandi bandika ku kibaho. Igice ca mbere carinze gihera ntari umunyeshuri yemewe kuri iryo shure. Ariko nari narasavye data ngo angurire ikigura nkaza ndandika ko. Hanyuma nkabwira umwarimu akankosorera. Umwigisha yabice yabwira data ko yandikisha ku rutonde rw'abandi kubera nari mugufi sinaronka n'intebe, byabaye ngombwa ko bankorera akiwanje no kwigwamwo. Mu gice ca kabiri rero naciye mba uwa mbere n'amanota angana n'ibice 99%. Ica gatatu nsubira kuronka nkayo nyene.
99%, gutyo barabiraba baca bahitamwo guteranya ayo nyene nca ndimukira mu wa kabiri. Yamara ivyo ntivyabujije ikibano kunyinuba. Uti nagiye ndahura n'ingorane ziyobeye kuko twebwe abo mu miryango y'abatwa baratwinuba cane. Tugiye nko mu rubanza ntibatwicarika hamwe n'abandi canke ngo dusangire, baduha mu gitikatika ibabi ry'igiteke. Ivyo nivyo vyatumye jewe kuva mvuka ntanyoye inzoga kubera ko kuntu abatwa bayibahera mu gitikatika. Hariho n'umwigisha yageze kwinjira mu ishure haje dutonze umurongo yaca atambika amaguru, jewe ngaca hagati y'amaguru yiwe. Hajya hageze gukina naho naca niruka mu ishamba kwiyamurira utwamwa, kuko abana baratonda bakanzunguruka bavyina ngo urutwa ruranuka. Shitse mu wa gatanu aho kuja mu wa gatandatu ndahitira kandi ndi uwa mbere mu ishure, bavuga ngo ndacara umwana muto. Mu wa gatandatu dukora konkuhu wabaye umwaka wa mbere mu mwaka w'1996 kuri Ecole Primaire Kiri, hamenye abanyeshuri benshi. Twatoye ikibazo turi 52 kuri 56. Nabaye wa kabiri mu gihugu cyose kuko uwa mbere uwo yari uwo mu Rutovu. Ubisanzwe njewe natanguye uwa mbere nitwa Mvukabanka, iryakati ihabwa ryaje ndi mu wa gatandatu. Nabigisha banje barihisemwo. Umunsi twava kuraba amashure yisumbuye baturungitse ko orientation, haciye hatera intambara. Abo bwicanyi n'intureka bidasanzwe, naciye nitura igipatiri caho mu karere wacu mfashijwe na patiri mukuru Salvatore Niciteretse. Uno munsi ni musenyeri wa diocese ya Bururi. Baranconeshereje impuzu z'ishure. Turiko turagenda nja kwishure twaguye mu mutego w'abitwaje ibigwanisho. Biba ngombwa ko ninjira ishamba kandi ndi kadogo marayo imyaka 2. Mu nyuma niho babaza ko atabantu bashaka kwiga. Ncangaruka ku ishure mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'1999 muri college communale yo Kumagara. Ariko bambwira ko batazi ko noba naratoye ikibazo ca leta mbaza gusubira mu wa gatandatu. Indoto yanje kwari kuba umupatiri. Nkuko abandanya abivuga, utingeze mu mwaka w'9 narabwiye umuyobozi ivyanje aca antwara mu bushikiranganje, barabibona ko ikibazo naye naragitoye. Naciye nja kubandaniza kuri lycée Maranatha ryo mu Kivoga. Ngeze mu wa kabiri muri normale baranyobeza mfise amanota 76% na esheke imwe. Ico gihe bavuga ngo maze umwaka naja gusenga mu badventiste umunsi w'isabato kuko ni ishure ryabo. Naciye rero nja kubandaniza muri lycée Sheperi Ibujumbura. Naragize ikibazo mu ndaro ndabura uwo turarana. Buke biramenyekana, ishure ritangura guhana abanyeshure bantoteza, bagasanzaza utuntu twanje, bakancira ikamba mbiri n'ibindi. Ariko ako gatotezo nakabayemwe igice kimwe, kuko mu gice ca kabiri abanyeshure baciye bagira bati kagangu karaza ubwenge tukiyegereze. Mbona gukiruko. Mu nyuma ishira hamwe mpuzabatwa Uniproba ryaratugendera rikadushigikira. Nkoze exeta nari nagumanye icumviro cyo kuzoba umupatiri, ariko ku seminari bavuga ngo nabuze nusu, canda bifuta mu mutwe. Muri kaminuza y'u Burundi narasavye igisata c'amategeko barakenyima, nja kuciga mu bigenga kuri Université Espoir d'Afrique. Mu mwaka w'2014 mba ndahejeje. Nasubiye kugira ingorane hageze ko bakugwanje mu mwaka w'2015, aho umuryango w'umukobwa wabwirwa ko wambaye bara mu gutanga umukobwa wabo ku mutwa, ndamutwara baramuvumagura, ariko biraheba biragenda neza. Nkiri mu mashure yisumbuye nari nararonse inyigisho kubijanye n'agateka kazina muntu. Izo rero vyampaye kwama mu nda y'indege. Aha mfise nka passport 10 zuzuye. Kuva mu mwaka w'2015 ncamba umushingwamanza, ariko mu mwaka w'2016 nacenja i Geneve mu Busuwise kwiga ivy'agateka kazina muntu. Mbere mu mwaka w'2017 caniga masters muri droit international public. Mu matora y'umwaka w'2015, umwaka w'2018 ndetse n'umwaka w'2020 nari mu migwi itegura amatora ku rwego rwa komine canke rw'intara. Mu mwaka w'2021 umukuru w'igihugu cangena kuba cadre mu
mu bunyamabanga ntayigayizwa bw'inama nkuru y'abacamanza. Mu nyuma naho mperuka kugenwa kuba umushikiranganje. Nizeye ko abatwa bagiye kwisanzura ukuba bategekanirizwa ibice 0 mu nzego zifata ingingo nivyo ni ntambamye. Amategeko akavuga ko ibice 60 vy'abahutu na 40 vy'abatutsi. Harakenewe ko ho basi gice kimwe kwijana citirirwa kitwitirirwa nkuko umukuru w'igihugu aheruka kurivumera. Mu migambi 3 mikuru mfise muri buno bushikiranganje jejwe harimo kuronsa uburara abatwa no gukurikirana bari ku ishure, kugarukana icizere ku butungane mu Burundi ndetse no gushira amategeko ya kera ku gihe. Gaburira amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke s'abonner niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari wose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigazwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba muri politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigazwe ko no Muhuza TV Imana ibahezagire.